Tubwire bimeze gute ukwandikira canke kwandika filme novuga yuko Asiya nk'umukinyi wa filme tuzi mu gihugu cy'u Rwanda kandi agezweho kandi arenza abikora neza byatanguye gute byagenze gute wagiye guhura nawe gute na cyane ko tuzi kuri umurundi kazi washitse mu Rwanda gute bimeze gute ukuntu ukora reka ngenda gushimiye ndakugurira agafana acha kunambi n'abandi reka washimire ezi noti yo mona brochette hamwe n'iki n'igisuguti harimo yandi nyongera yandi Tony bereke ni menshi yo bereke yerekane harimo brochette harimo moto nta nakimwe cy'ubugarama yo oyo abakunzi ba Star TV 257 mwazi ko tubakunda cyane. Iyi ni Star TV television mukunda cyane. We have the best exclusive news all the way from Burundi Bujumbura, ariko twageze mu ntara ya Kayanza. Bimeze gute rero na cyane ko mu ntara ya Kayanza ni ntara ya mbere ngo izane indege Bujumbura vere Kayanza. Turi kumwe numwe mu bigeme bameze neza ugerageje kuraba look yo na gute ameze fresh kuva mu ntara ya Kirundo ariko asanzwe atuye mu ntara ya Kayanza. N'umwanditsi w'amafilme akina amafilme akora byinshi bitandukanye, ariko tuza kumenya byinshi icyadukuye Bujumbura reka tuzana mu Kayanza turaza kukimenya muri kano kanya. Reka renda mwakire for the first time kuri Star TV 257. We have the best exclusive news, Mr. Recorder, Mr. Meat aka Angel de la Capitale Bujumbura tukayanza. Bimeze gute rero turahantu bita kuri Rutamburine hotel imeze fresh imeze neza cyane. Ucitse mu ntara ya Kayanza ntagira handi hantu zicara atari kuri Rutamburine. Ni hotel imeze neza ifise n'umubosi wa ameze fresh atuje. Uhashitse uvuye Bujumbura amaze akagukubita inzoga uganywa inzoga ugataha nyene waborewe. Biri gute sister? Umeze neza? Turashima. Uraberewe by the way. Murakoze. Inyuma yo guheza nagira mvuge ngo inyuma yo kumariza amafungo. Nagira mvanye ikirundi n'igiswahili. Amafungo yagenze neza. Ego. Okay, look yawe usa neza cyane. Urakoze cyane. Fungura uduki. Ivyo abandi bose bafungura. Ujyanye ufungura imyumbati, n'ufungura ubugari, n'ufungura igitoki, si bamwe. Oya nico kimwe. Kandi uko bigera mu nda siko esitoma ibisyane. Ari ukuntu uri ikintu ki esitoma gasanga ivyakiriye fo. Fungura. Ivyo mba nkunze uwo munsi nimbare gitoke ibyo byose je ndabifungura nta kibazo. Okay, nagiriye ko nk'umugiye gisahira turagira ikintu bita presentation na cyane babantu bariko baradukurikirana turamutsa n'abakunzi ba Star TV kuko mu ndero y'ikirundi aho tugeze turaramukanya tukavuga ati mwiriwe bimeze gute. Urabaramutsa abakunzi ba Star TV ucugira ko widondora nk'umugiye gisahira. Urakoze. Abakunzi ba Star TV ndabaramukije mwese aho muri. Nitwa Siniremera Aline mvuka mu ntara ya Kirundo komine Bwambarangwe ari kumba mu Kayanza. Murakoze. Mu Kirundi waho abana beza. Birasanzwe. Atashye mu Kirundi arafa abana beza cyane. Cyane mu kubera mwegereye Uganda hariya za Kigali nyine murahatembera cyane. Je bose abantu bose mbona basa neza kuganje. Bose ubona basa neza. Ego. Ariko mu buzima busanzwe ntago ugera wiyemera ko bakwise ngo ntiwiyemera. Oya, sico bishaka gusigura. Oya. Ariko bavuga ati izina ni ryo muntu we ni ryabaye umuntu rero. Oya, nibaza ko uriyemera rero mu buzima busanzwe. Siremera nibaza ko bisigura ko sigendema hari Imana. Ntiwiremera. Ego. Naye numvise ngo siniyemera. Siniremera hari Imana. Ntiwiremera. Bisigura yuko ntaga creation kiba urigera ukora mu buzima bwiwawe uvuga ati je ndiremeye kino kintu. Kumbi rya zina ni ryo muntu. Aya. Okay, ko biri kose mu ntara ya Kayanza ngerageje kumva ari imbeho nyinshi cyane. Harakaye. Hanya abantu b'inzobe barahaba. Ko abantu bose abinzobe. Urumva ngo ahantu hari inzobe ahantu hari imbeho nyinshi cyane inzobe irapunguka nkuko twe dusatura wa black. Oya. Abantu bose barahaba uri inzobe wirabura nta naryoshe kuba cyane. Mu Kayanza. Izo kuturamukiriza umubosi wo ngaha. Nzomubwira ego. By the way turi kumwe na Aline Siniremera niyo mazina yiwe. Okay, uko biri kose bwenda mushikire mu ntara ya Kayanza ari byinshi akakuyaga nawe.
Asiya muramuzi ni umunyarwandakazi akina no mu kinyamafilme turafise n'abandi benshi cyane mu Rwanda kandi babikora neza cyane uno numwe mu bigeme novuga ko bafise impano ikomeye cyane ndiko ndagira introduction kuri we kuko byinshi tutaza kubimubaza amaze kwandikira benshi amafilme batandukanye amaze kwandikira Asiya mwaramubonye mu gihugu cy'u Burundi aje gukora byinshi bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi ariko byabaye ngombwa ko ndamushikira kwandika bikurimo wabikoze kuva kera canke ni impano ugiye kubona vuba kwandika bisanzwe bindimo ni ibintu nkunda yego tubwire bimeze gute ukwandikira cyangwa kwandika filme novuga yuko Asiya nk'umukinnyi w'amafilme tuzi mu gihugu cy'u Rwanda kandi agezweho kandi arenza bikora neza byatanguye gute byagenze gute wagiye guhura nawe gute na cyane ko tuzi ko umurundi kazi washitse mu Rwanda gute bimeze gute ibintu bagire birantuhengeje okay Asiya namumenye kuri Instagram ndamwandikira bwa mbere yaranyishura sinzi ko ubu abantu benshi bamwandikira akaba message zimwe atazakira ariko kenshi nabona yishura ndambwira ko afite impano yo gukina filme kwandika ndabigerageza ibintu nk'ibyo hanyuma rero akambwira ati sotegereze nagumye nandike abantu batandukanye Pascaline wo mu Rwanda n'abandi n'abarundi biwacu yego ariko amato asumira hari filme ya Sociasi yawe wigeze kwandika utadukatisha turazi ku kazi dufise abantu bafise impano zo gukina ariko badafise impano zo kwandika mwegere no mwigeme kugira ashobore kugira icyo atereye na cyane cyane muri za mpano zacu z'i Burundi okay ndandika numva yifuza ko no mwandikira zondondere nta kibazo hanyuma tubandaye ivyasi yatwe turabiretse araduhishije turazi ko wamwandikiye kandi filme yabaye hit turabizi ko abarundi dukaze n'abarundi kazi ibintu by'ibipinga kugira mbe Bujumbura shike mu Kayanza nuko najye nkurikira impano kugira tuyishigikira cyane cyane abakunzi ba Star TV turazi ko muri filme hari umuntu abazi kwagitinga sivyo ugasanga ari n'umuntu azi kwandika yego okay bajya abantu rero bazi kwagitinga bamwegere no mwigeme yego gihe cyo bafashije turashobora gufashanya pana kubafasha turashobora gufashanya murafashanya yego kubera si wowe wenyene ugikoze nawe narashobora kugira icyo akoze yego okay umuntu yabavuye Bujumbura akaza mu Kayanza nakayikana umubwira ati gafungura Bujumbura burya karagoye kuboneka canke karazimbye uje mu Kayanza mu Kayanza ibintu bihari biraya bitunguru dufiriti watwiza neza n'ibitunguru bimeze bon ego amato asumira ngo ruteme ikirere ngo igire iboneke mu Kayanza ngo tuzore tuve Bujumbura no mu Kayanza twafashe indege inshallah ariko je gushika n'ubusi ndavyemera reka dutegereze turindire kuboneka Bujumbura vere Kayanza birashoboka nta kintu kinanira umwana w'umuntu ashoboye gukora afite amaguru n'amaboko nambari abandori ndori uramuzi ndori chima imega amugwiza tunga mu Kayanza igagenda mu yego okay uko biri kose by the way urabona ko turi kumwe n'umumama umwigeme sindamwita umumama namwita umwigeme kubera ko umuntu zishobora kumwita umumama atari umumama reka ndamwita umwigeme uko biri kose reka tumushigikire na cyane cyane kuri impano afise yo kwandika si vya bose ari abasora indirimbo ugasanga kwandika si we yanditse baramwandikira kandi ugasanga igikorwa ni cyiza cyane ndandika usibye ko naragera kure ariko byose ni imana nzohagera narakubonye mu gisagara cya Bujumbura ahantu bita kuri Hotel Club Susedinire aho hariko araba competition navuga yuko yateguwe n'uwo bita John K asangwa atuye mu gihugu ca Amerika no mukinyo ma filme navuga yuko amaze gutwara ubushimwe butandukanye kandi bwinshi cyane narakubonye muri competition uriko urakompeta n'abandi batandukanye kandi benshi cyane ariko amato asumira warapashije ngo ibintu bigiye kugenda neza na cyane cyane ko hari filme John K yagiye gutegura international ngo zo uyirimo ego imana bishatse nzoba ndimwo ariko wanashaka ndimwo kubera baramaze kunsoma naragerageje ego ariko filme yaratanguye kwa novuga yuko gukogwa iriko irakogwa bariko barayishutinga bimeze gute sene yawe ntiratangura ko tutarakubona umanuka mu gisagara cya Bujumbura na cyane cyane kuva hira idihereye cyagumye mu Kayanza sinzi ko aryoshe sinzi ko abishe no kuvuga kugira umuntu akina birafisa bariko barabitegura bariko barabitunganya cyane cyane John K hari ndamuramukije ndanamushimira umuntu mwiza n'umuntu agacira abandi hama nibaza ko je ntarashikirwa umwanya nza kumva ntumyeko kandi ndazi bizogenda neza ego bagitinze bitandukanye muri iki gihe bariko baragira ijya competition kugira bashobore gucaguramwe abantu bashobora kuja muri iyo filme hajya wagitinze biki wewe gusa nabibutsa abantu bariko baradukurikirana
wari kuri acting ibiki kugira ushobore gupasa kuko ndazi ko acting ari abacting nk'abarozi abafumu abapapa abamama we acting ibiki majambo makisa no dusigurira gatonya. Okay, nagerageje kwactinga ndi umugore abangamiwe mu rugo fashwe nabe n'umugabo wiwe ariko kandi mugenzi wanje nize inshuti magara akaba ari we basanzwe bafitana imigenderanire hafi nawe cyuvyo ubundi mu mama niwe yakuma mu guca inyuma kubita bariya wewe akupiga imoya ambira naenda nyine fast yes na cyane cyane akakuvanga gacagenda gu na cyane cyane ikintu naractinze ariko na jenogera ndiga n'abandi nibaza ko bakarabigishije ubu ibintu bihari abagenzi benshi nibo baduhemukira wowe wizeye murasangira mukifotora ugasanga niwe muntu basi indyarya zaragwiriye. Okay, si vyiza rero gutwara uwundi umwigeme ku musheri wawe ngo dusohokane ngo tuje kumurya utunoti ngo sheri wanje ujanye na cyakuzunguruka abasha. Oya si bose sinashatse kuvuga ko ari bose. Oya no hariho abagifise umutima hariho n'abandi bahamukira ibintu byose babonye batabanje gushishoza. Ikibazo aho kiri no wajana n'uwundi umwigeme uwo musheri wawe kubera baza bayamaze kukumenyera arashobora kubona umwigeme wa muri kumwe akavuga ati ujya muntu kumenga très forte cyane kuruta ujya. Oya sinashatse kuvuga umusheri wanje ni example ko tugirana ariko aradukurikira nashatse kwigisha muri rusange ariko ni ibintu biba ni tubona mu buzima busanzwe none birabaho kandi nje ndi mu bantu komeze nari vyagenze gutwa mu gutwara none wari ukazi anyangusha none rega shitana arahari uramwemera arahari sivye ko Imana nayo ihari kugira iturinde impande zose mugabo naho araza nyine kugira yo none ibintu baca baramugurukana fye nkuru bagenzi nkaho bariho ariko bariho nabo umutima nabikugiye. Okay, uno munsi novuga yikugira utangure gukina filme ibaye filme ya mbere cyanye warigeze basiku wegura umwanditsi turumva ko wanditse byinshi bitandukanye kandi maze kwandikira benshi batandukanye muri filme ni jambere ugira utangura ibintu byo kwactinga cyane kuko hari umuntu usanga ari umwanditsi ugasanga ntuwikera umuntu ariko aractinga bimeze gute? Okay, nari sanzwe nandika kenshi sinagira amahirwe yaho bigera ngo bigire kure nari sanzwe ndandika no ndafise nyinshi nanditse ziri mu mashine kwactinga buzoba bubaye bwa mbere ahubwo John K yubahwe ariko rona kubirenza ariko kandi ufise nataye yabye ni kubibona. Merci ni byiza sana ndaza abantu bariko badukurikirana baraza kubivuga kuko nivyo babona. Merci. Okay, ubwo birikose katukwifurize amahirwe masa twifuza yuko uburundi bwacu bugera aho twifuza ko bugera kuko dufise impano zitandukanye kandi nyinshi cyane urumva ko afise amafilme menshi cyane hari abantu mufise ama YouTube channel mushira ko ama cinema muhidi urumva wazogwa cinema yanditse uyimugurire yongere ajemo acting yongera gufasha no kurondera abakinyi kandi uzoha kanoti apana uzokinisha ku buntu. Ego na cyane cyane ngira ko nsaba abarundi kati bene wacu basaza bacu bari mu bintu bya filme ifo ko dufashanye maze kugera hajya ukavuga ati nundi ndamufata ukuboko biba ari ibintu byiza cyane apana kwigungirako ukavuga ati mfata ukuboko mwene wacu umushikanje duterana intambwe igihugu cy'u Burundi kizogere kure cyane tuteze imbere uburundi bwacu batwibarutse. Okay, abantu rero mufise ama YouTube channel mukina amafilme uno mwigeme madam ituma amasori uno mwigeme mubona hano naco bitwaye umwigeme wese n'umumama kubera ko ni vyiza mumufashe na cyane impano yiwe mumukinishe mu makanoti ashaka kanoti ashaka l'argent il faut payer kandi apana gukinisha umuntu ku buntu kubera kumukura mu kayanza naho nibizokugora ibujumbura nazo afise aho bakonsoma hotel cyangwa uzobasaba iyi hotel tuzovyumvikana. Okay, mu ntara ya Kirundo yasanzwe hari izindi mpano zandika amafilme canke abakinyi b'amafilme basi nzotume ndahashika wande mu Kirundo rero nibaza ko nabandi bahari kubera ko na General Impari ariko nibaza ko sinaribwa n'abantu bari bwamenye ariko ndavitse bagiye kumenya kubera Imana. Isi huba uri mu ntara ya Kayanza uwo kubaza ati mu Kirundo hayagwa maki ngo twishura gute? Mu Kirundo hameze neza ni heza kubera naho mvuka sivye ko no mu Kayanza ni heza kubera naho ndahaba n'abantu baho ni beza ariko imbeho ni nyinshi mu Kayanza. Mu Kayanza harakanye ariko naramenyereye kubera naho ni muhira. Bavuga ngo hano hari imbeho ngo uyifise umugabo umugore ngo mu gitanda usanga bitoroshe kugira ngo bamuronke ubushuye bwinshi usanga ari kibazo.
ikibazo tweko twibera Bujumbura usanga hashushe uri umusore wanyaruka gushuha mbwa mukayanza kwera imbeho atanshiwe burya ndahatinya sinzi ahantu gumanye nukanyikanye ukuntu bivana naho umenyereye cyangwa naramenyereye ntacyo bintwaye abahungu cugumukanye cugumanye okay ni wakanyuze wambara amashesheti. Yes, of course turi kumwe na Aline ntigera arema ariko iyo bishitse urumva ko ashobora kwandika film akarema ibiba mugabo ari we yavyiyandikiye uko ni kurema nibaza ego byose umuntu abafashijwe n'Imana cyane cyane ko ufise umwuka ugihema ufise amaboko n'amaguru ukaba ufise umwuka w'abazima nta kintu kimutoshobora. Wavuze byinshi ariko ari benshi bako baradukwikana babifuza ati dushobora kumurondera wavuze gukoresha Instagram ushobora gutanga izina rya Instagram yawe kugira nimba ari umuntu azubakeneye ubwo bufasha yuko ushobora kumuha film akayigura cyangwa akagushira muri filme yiwe agashobora gutora vyorosha cye kuri Instagram. Okay, Instagram nkoresha izina Best Aline Kineza. Best Aline Kineza birafatanye. Best byavuye. Tuzobigaruka ko hanyuma. Tuzobigaruka ko hanyuma gute? Turazi ko ari Aline. Best. Best uzokimbaza ikindi genzo bigusigura neza tubandaye go. Attention. Best. Mere. Mugani best bivuye ni mere mu Gifaransa. Ego, urumva ari ibintu vyiza. So ivukana nk'akibazo. Aho umuntu yitwa Best warakaze. Okay, uko biri kose mu ntara ya Kayanza twashitse ahani handi habera ya concert iruka kubabasha yakiri kuna Bface na Mutima Rokometi. Okay, kubakoze ko baradukana ba Star TV ubasaba iki n'icyo kintu bagufasha nk'umukinnyi wa filime cyangwa nk'umwanditsi wa filime? Bashanda mfukenda barabangira niho barabanyene kugira nyine yo yufareza hari nyine muri bakunzi ba Star TV ndabasaba ko muzonyakire nk'umukinyi mufate mu mugongo mufashe mu byo nzondiko ndakora byose hamwe na ndazi nzoba ndabishoboye cyane kubera imbeho nyinshi mu Kayanza ngo nta kanyamerika bakubita ngo bakubita akanyafrika. Wewe jiravuza akanyamerika ntihagire unaja gusigura ibindi akanyamerika akanyafrika kubera numva ntavyo mfuye gutwenga egari imbeho nyinshi bica bigorana kugira uje muri mood usanga bigoye cyo kuba muri modavyo. Oya ushaka kuraba utuntu dutandukanye ko basoma korani barashaka gusoma kugira umutima wawe unezerwe uri uciga gusenga ego. Yes, by the way reka ndabashimire cyane nubwo mubandanya kudushyigikira na cyane cyane ko muri gwa rukundo nyene twatwivuze ko mudushyigikira ushigikire Jester Boy ushigikire no mu invite kugira ari natera imbere nawe nazatera imbere cyangwa azabandanye atera imbere cyane kurusha je kugira nanjye nzavuga ati wateye imbere naramuhaye ikiganiro nibaza ko kibaye ikiganiro cya mbere ukoze kuri TV online. Merci beaucoup ndanagushimira si bya bose kandi wakoze twakiriye neza ego ukuntu ukora reka ngenda gushimiye ndakugurira agafana acha kunambi nabandi reka wanshimire ezinoti yo mona brochette hamwe n'iki n'igisuguti harimo yandi nyongera yandi Tony bereke ni menshi yo bereke yerekane harimo brochette harimo oyi moto nta nakindi cy'Ubugarama n'ibindi ukunda byose harimo twatunya amatwi Bugarama harimo n'iki harimo n'amashu harimo n'ibirayi harimo n'iki abakunzi ba Star TV je kuva nakora ibiganiro n'umuntu wa mbere nkoreye ikintu nk'iki bisigura yuko nanjye ngiye kumusupportinga nkuko yabinsavye kandi abakunzi ba Star TV nahora mbura utumega nkabora ya déplacement nkaya amafaranga gusa ndakubwira ati urayabona ntuyafata uyaraba kuri kamera ntugirante ntuyafata Tony nawe urayaraba ntuyafata uko biri kose kandi gushimire Imana iguhezagire kandi utera imbere iki ni gikorwa gikomeye ciza ukoze kandi nta muntu yari bwakinkorera mu kiganiro reka ndamushimire bamwita Aline jya kuri Instagram wandike Best Aline Akineza umusupporting na cyane mu kumuha idiri mu kumuha akazi yandika filme nyinshi si filme azoza kwandika ahubwo uzoza muhiri wiwe
canke agusanga aho uri n'imashini ati mfise filme zivuga iki n'iki kiniki cagura iyo wifuza afise filme nyinshi ziri muri stock ziri mu mashini bisigura ko ushobora gucagura iyo wifuza nimba ushaka ama episode nimba ushaka ifilme ishobora guhera ushobora kuziro ego byo tuzokumvikana okay agasunika rugi je mvuga ati bana candaro no munsi mukayanza muri no hoteli bita Rotambulinere niyo ndara kurana amafaranga i hoteli ya 30,000 umwana wa 20,000 okay imbere manje gushimira Imana mushobora byose yatumye dushobora kuganira kubera yadutije umwuka ku buntu hama nawe ndagushimiye kukikora wakoze kubera uwayi wa mbere mu ikiganiro kandi n'abandi ntuzubikoresheje nyene ndabigusaba tubikore n'abandi muramutse n'umugenzi wawe yitwa Natasha Natasha uri wese ndakora mugije ndanagukumbuye urakumbuye nawe ne narabisha amaso ahezagiza ingohe zino notse bagiye hama okay na John K hari nibaza ko araza kunyumva ndamutahije ndamubwira ko ndamukunda nk'umufana wiwe kandi nifuza ko tuzokora ibintu byiza cyane Imana izobidushoboza okay warusanzwe ufise imigenderanire n'abakinyi ba filime mu Burundi canke imigenderanire ntiratangura kuboneka kugira ushobore kuronka connection na cyane yuko je nka Starboy nshobora kubigufashamo mu gihe udafise connection umuntu kanaka wa filime kubera ko nibaza nk'abo siko tuzinanye connection usanzwe uyifise n'abakinyi ba filime bamwe turandikiranira nkabaramutsa ibintu nk'ivyo ariko nagira ndababwire ko uzonyifuza ndahari nta kibazo byo tuzokumvikana okay nunaho uzonyegera kugira ndagwe connection kanaka ibyo nshoboye nzobikora je nzogusupportinga nk'umujournaliste afasha buri muntu wese buri murundi wese ndetse n'umurundi kazi kugira tubandanye gutera imbere Imana iguhezagire wakoze kutwakira mu ntara ya Kayanza nuko duhaye nyene yuko dushobora kuva mu Kayanza tumeze neza namwe murakoze cyane ivyo ukora byose Imana izokuca imbere Kayanza nta wundi muntu nzi atari wewe abandi nzingira narabibagiye kiretse abo twiganye ku ishure kubwo ku Kirema ya Miss Popularity umwaka twariganye Igitega Mengani Miss Popularity mbatari premier dauphine ntavyo nibuka neza okay uzobamenya ni buke buke ko twananje twamenyanye n'abandi uzobamenya ngaha Imana igwezagire rero namwe bahezagire okay ikiganiro je n'umumenga ntosino kirangiza ariko ko biri koshe ugataka byose nigahera mu itama ariko nibazi ko nzoga rukundi munsi turi kuri hotel Rotambulinere hotel imeze neza cyane no mu boss waho ni mwiza cyane ngo imere fresh niko bambwiye kuko mukanya ndabona bava banyakira neza biri hariya kuri table cameraman ntuvyerekane n'abari inyuma ya kamera sinifuza ko babibona kwera bavagira ama petit mesh Imana bahezagire ari Mr Recorder Mr Meet Mr Love in Town Mr Ububeshi Mr n'ibindi byinshi bitandukanye ivyo ni biganiro bica kuri Star TV 257 maze ko ndabakunda cyane we have the best exclusive news iki nico kintu nihaye cyo gukorera mu ntara zose narakoreye Ingozi nama nakoreye Gitega nama nakoreye Bujumbura shaka gukorera mu ntara zose kugira ndabereke yuko Star TV si Bujumbura gusa ikorera mu ntara zose abakunzi bose ba Star TV mu ntara zose muri imwe mushobora kumamagara ati Starboy dusange mu Kirundo ino telefone doja mu Kirundo no muntu zenye mu Ruyigi no mu Kirundo aho hantu ndahakaniye cyane mu Kirundo hari abantu bita nabategwa bari uko bita bategwa nzoje ko baramutsa Starboy ndabazi je ndabazi ubazi yandike muri commentaire azo ntwaraho baba sinzi baraza kutubwira baraza kwandika nta kibazo okay Imana ibahezagire cyane twimanukira Bujumbura cyane cyane ko mukamenge ndahakumbuye nje kwirira kabenze bamaye akanoti kenshi cameraman erekana ukuntu ndayatora ega nayo wanje ntawo tuyasangiye That